Yesu nashimwe awugahase. Amen. Yesu nabahezagire. Ego ndashimiye Imana ibe ko nshobora kuvuga ndabivuga kenshi aho mwibaza umuntu kwigisha ko je nkora kwa muganga ndabona ibyo mutabona. Yesu nashimwe. Rero nagomba dusangire ijambo ry'Imana tunyarukije gusubira mu byagezwe 33. Gusubira mu byagezwe 33 ni ijambo Imana yampaye n'amasezerano. Nuko umwanya ari muto korale ya kabiri yabivuze ko na cyane mu gitero umwanya ni muto. Je nafashijwe rwose irikiraririmba numvise nduze mu mpemu gaburye nduze mu mpemu sivuga Imana navyo yamaye. Yesu nashimwe. Ariko impemu y'Imana iri kuri jewe. Ibyo ndabivuga kuko naje Imana ingirira neza. Yesu nashimwe. Reka abantu batarumva ijwi ry'Imana babarira bibeta ariko ntabwo jewe Imana yarangiriye neza mbafise ijambo ngenderako. Imana yambwiye dushobora kumara imyaka 5 tugabana Yesu nashimwe. Reka rero dusangire rino jambo ry'Imana ryo gusubira mu byagezwe 33 wa Betsisi 26. Ntagiwane n'Imana yawe ewe Shuruni. Izirerwe n'ibicu izanywe no kugutabara. Izirerwe n'ibicu iri n'igitinyiro cyinshi. Yesu nashimwe. Iri jambo ndahafatanya kundanya gusa umwanya ndawuzi. Ni jambo ryanditswe mu Bami ba kabiri. Munyarutse Abami ba kabiri bose ya Bibiliya mwishasha ni 4:4 murongo wa mbere. Elisa aramwishura. Abami ba kabiri igice cy'umurongo wa mbere. Umurongo wa mbere Elisa aramwishura ati nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Ukuri guharabuze ngo ejo nk'aya mango ku irembo ry'i Samariya ingero y'ifu inoze izogugwa shekeli 1 kandi n'ingero zibiri z'ingano zizogugwa nyene shekeli 1. Wariko intwazangabo uwo mwami yagenda yifatiriza yishura umuntu w'Imana ati mbega Uhoraho nawe utobora amanisha mw'ijuru ivyo byoshoboka. Wa muntu w'Imana ngo aramwishura ati uzobiranisha amaso ariko ntuzobijyako. Yesu nashimwe. Umurongo ufise n'amasezerano y'Imana. Amasezerano y'Imana. Yesu nashimwe. Ndakwifurije gutambuka ufise amasezerano y'Imana. Ndakwifurije gutambuka ufise amasezerano y'Imana. Kandi Imana ivuze biremera. Imana itegetse birakomera bigaca bivuga ngo ndabyemeye naho ntabishaka ko Imana ivuze nimugende kwa nawe. Yesu nashimwe. Kandi bije birungitswe n'Imana nta kibibuza. Umwansi wawe naho yobibuza ntabishobora. Abyumvise ukomeye naho yobafise ibintu ngaha niyo bishobora byarungitswe n'Imana. Yesu nashimwe. Rero aya majambo yanditswe aya ya mbere yaraguhezagira Eshuruni ngo Imana izozererwe n'icyo kugira ngo gutabara. Naho no munsi Yesu nashimwe. Imana iraje kugira ngo gutabara kandi rero ni Yesu nashimwe. Ndamara iminsi avukweza amajambo ariko amari mashasha mpuye n'ingorane. Ego nivyo ndakasumbira kandi Imana ihezagira arazarandemesha aragahezagirwa. Ariko Imana y'ijuru nayo iravuga haleluya ngo mujenderwe n'icyo kugira ngo gutabara. Nawe nicyo wishyira muri icyo kibaha ngo bitashana n'ishirinde cyangwa ibyakoze Imana ikoze ngo ishirerwe n'icyo kugira ngo gutabara. Yesu nashimwe. Muri kino gihe cy'impera z'umwaka imitima myinshi irakomeretse. No ngaha ashobora kuba ari abakomeretse. Twumvise ko ari abakomeretse.
yagize neza irazira mutabara kwa mukozi wayo. Oh, Imana ni hafi cyubahiro. Nagomba kuvuga yuko Imana ayara amasezerano ubuhanuzi buje kuri we muri izi mpera z'umwaka. Ego hava wibaza ngo ukavuga ngo ndabonye ngo hari ntabyo Imana yampaye, ngo ndabonye umugore ntabyo uvuga Imana yampaye. Yesu nashimye abavuga babari ariko nahawe ibintu ngo wewe nyene. Haleluya. Imana yadutabara. Nagomba rero nishikiriza aya majambo yanditswe egome mu bana ba kabiri. Hageze igihe ngo Abisirayeli barasoza kubera bari bazirijwe n'umwanzi, ngo barasonza barasubira kandi barasonza. Ndazi ngaha nta muntu arasonza nk'uko bashoje, ndabizi neza. None ngaha narura y'umuntu ko bari murugo ngo igihe ngo barashoje ngo abagore babiri barayaga ngo barayendanye ingene bose kumubagura umwana ati mbega tumurye umwana we tumurye hanyuma ejo nawe tuzoronka wowe waje. Baramuciye bararya bahereye kurya wahageze kurya wa mugore ngo acaza kumunyegeza. Intambara irateye ibwami, umwami byarabimenya ati barariramuye baraniga abantu tinarengera abagabo abandi. Rero baragize inzara ngo ku buryo barya abana, ngo baragize inzara ngo ku buryo barya imicafu ngo y'inuma ngo bakayigura. Ndabisomye naso kwifata mu maso. Reba abo basonza gushikana muri mwe wajuje gushikana naje tokeye bashobora kuvuga no ntawoboneka. Ntabwo bishobora kuboneka umuntu yosonza gushikiriwe. Hanyuma rero umwana aravuga ati ibi bintu bibaye kubera mu Imana. Uno munsi turahigura ibiza iteye kubera wabo. Imana rero kiratabara. Haleluya. Kirazero n'ibicu iraca muri wa muntu w'Imana. Haleluya. Iravuga ngo ejo kwirego gisamanya. Amen. Nawe ejo kwirego giwawe Yesu nashimwe. Amen. Uzohora umumarayika w'Imana kugutabara. Yesu nashimwe. Amen. Ejo muri saro uzohora umwami Imana kugutabara. Yesu nashimwe. Imana yacu izirero n'ibicu zanya abana ikabaha. Yesu nashimwe. Imana itanga abana. Imana yacu izirero n'ibicu igatanga abana. Iragaheza igwa. Imana yacu izirero n'ibicu igatanga agakiza. Yesu nashimwe. Imana yacu izirero n'ibicu umunyabyaha ingorerwa ubusambanyi ngorera muri rwatwe ikazi ikaguti njerewe n'ibicu reka gukure mu busambanyi umuntu agatabara. Yesu nagacobaye. Imana yacu ni nziza. Nagomba kubarire nagomba kubarire Imana itabaye. Nanjye Imana yaratabaye yaragiriye neza. Yesu nashimwe. Zitaza ntakuganza z'abamusengere ndabona bari ngaha. Jewe nagiye mu w'indwi nagiye n'ibirenge bisa ikamba mbiri nayambaye kubyara umuhondo. Ngiye mu w'indwi byari bigoye rero kuko abana turababwira turasomana muto aratakibuka ahagera n'ibirenge bisa. Ariko jewe ntagomba ibirata Imana nakurira yagomba ibirata kuko sinabwamenye Imana. Nabwira papa ngayambara ibirata ndabona ntabwo ibirata mwumve nawe. Nandise papa w'umusirimu yamafise isaha ariko amayambara ibirata ariko tuba twigana n'ibirenge gusa. Hanyuma abwiye mu w'indwi amuha amafaranga 5 yo kugenda n'amafaranga 5 yo kugaruka yabiri kuba bitari bigoye. Imana nishimwe reka ndabireka. Imana iragaheza gima iragaheza gahunda bayinima bamatayo. Imana iragaheza. Imana yacu iratabara. Atotangure mu w'indwi amwana karavera reka mu w'indwi mwari twambara ipantaro tutabona n'icyo byose twambara amabutura gusa. Amani generasi mwana wa kabara na haranga. Yesu nashimwe.
hanyuma turi mu windi project mese twambara amabutura twabana abapeshi bana batsa windi hanyuma ayo deregitara muri dezi mese uzoza akambara ibutura uzotwikwa Imana yacu agaheza aho uzoza atambaye ipantaro agasubira kwambara ibutura uyu mwana wa perezida ntibashobora kuragira inka ntibashobora gukengaha Yesu nashimwe Imana yacu agaheza mbega wumva uno munsi hari ikimana kubwira mbega wumva urafise amasezerano uno munsi rero yahawe uno munsi akira amasezerano kw'Imana uno munsi yo kugutabara naho ufise ibyaha byinshi uno munsi Imana iragutabara naho wowe ufise ubukene Imana iragutabara Yesu nashimwe amen nari kubabwira byinshi mugabo ndazi ko benshi badashobora kubyihanganira reka nisenge